Leka subire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mwakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Isange TV ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mwakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Nekara makengurukire kandi mbahe kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha hakaba ari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu n'ubundi turayatangurira kuri ko biravugwa mu bitaro by'akarere byo ngaha Igitega mu mukuru wa politike w'u Burundi, aho wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Harengeye mu Bunyoni yaramaze igihe agwariye. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu akaba avuga ko kuri ubungubu umutima wamaze guhagarara ndetse bikananurwanurwa ko kuri ubungubu ngo yaba yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Ayo makuru rero turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido tubashikirize ibyatangajwe n'umukobwa wa Harengeye mu Bunyoni ariwe Darlene Bunyoni, aho yatangaje ko ikiziga ca Harengeye mu Bunyoni camaze kunyuruzwa, ariko bikavuga ko ibyo byagizwemo uruhara n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'abajejwe iperereza ry'u Burundi kugira ngo banyegeze ntihazagire hamenyekana iyo Harengeye mu Bunyoni yarenganye. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido tubandanye tuyabashikiriza. Naho mu makuru kandi Uburundi bwibutse ku curo ya 32 kuri uyu wa 2021 gitugutu y'umwaka igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye icungo rya demokarasi. Ayo makuru na mukanya ni ku buryo bw'idonido turaza kuyabashikiriza. Naho mu makuru kandi turaza kubabarira ibijanye n'inyuruzwa rya François Nzambimana. Turaza kubandanya kuronka turabandanya kuronka amakuru y'abantu benshi bavuga ko banyurujwe hagati y'ukwezi kw'indwi n'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka. Muri iyi nkuru yacu rero turagaruka kwiburwa irengero rya François Nzambimana kuva ku wa 19 ukwezi k'umunani uyu mwaka. Ayo makuru nayo kumukanya ku buryo bw'idonido turaza kuyabashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira Bujumbura turabira hamwe kuri ko birahavugwa na cyane ku bijanye n'abapolisi bajejwe urujanuruza mu mabarabara PSR, aho kuri uyu wa 20 gitugutu uyu mwaka haheze amezi menshi ngo abitura igipolisi kijejwe urujanuruza mu mabarabara PSR ngo gifise ingorane zidasanzwe, ngo impusha zo kugendesha ivyuma ngo ntiziriko ziratangwa n'ubwo ngo ibisago byose biba byatanzwe. Aya makuru nani yose ni mukanya kuri bw'idonido. Reka mbanza mbibutse mu byondi suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri no munesha kuri yanyu kuri cyane Nyimwe Isange TV ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero tugaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido na cyane tugiye kuhera kubiriko biravugwa ku buzima bwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Harengeye mu Bunyoni, aho kuri ubu ngubu amagara yiwe yamaze akumucika. Ariko byose byo tuza kugaruka ko kubuko ibyo tumaze iminsi tubibabarira, ahubwo amakuru ashushe kandi amakuru ahambaye tugiye kugaruka ko muri aka kanya nibijanye n'inyuruzwa ry'ikiziga ca Harengeye mu Bunyoni. Amakuru rero aturuka mu begereye umuryango wa Harengeye mu Bunyoni na cyane umukobwa wa Harengeye mu Bunyoni ariwe Darlene Bunyoni yatangaje ko ikiziga ca Harengeye mu Bunyoni camaze kunyuruzwa, aho cyavanywe mu bitaro by'Igitega. Kuri ngubu bakaba ariko baratabaza ngo kugira ngo babone uwabo ashinguranwe iteka. Kwa 13 gitugutu uyu mwaka General Harengeye mu Bunyoni yinjijwe ibitaro kuva ku munsi wa kanigenekerezo ry'icenda gitugutu uyu mwaka ku bitaro by'akarere Gitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Wahoze kandi ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Harengeye mu Bunyoni yaciriwe gupfungwa ubuzima bwe bwose yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse arakizwe n'amagara ku rugero ruteye amakenga. Ariko amakuru kuri ubu ngubu ku rubuga nuko yamaze
kuba rero yaryamye ukuboko kw'abagabo, ariko amakuru yuda cyane nuko ikiziga ciwe camaze kuburwa irengero, ariko bikanugwanugwa ko ngo vyoba vyakozwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira ngo ntihazigere hamenyekana icateye urupfu rwa Alengiyome Bunyoni. Kuri ubu rero umuryango wa Alengiyome Bunyoni na cane umukobwa we Darlene Bunyoni baratabaza abasaba ikiziga c'umuvyeyi wabo ngo bogihabwa kigashinguranwa iteka. Kuri ubu rero amakuru dufise nuko ngo ico kiziga cakuwe mu bitaro mu Ruturuturu. Kuri ubu rero bikavuga ko caba camaze kujanwa ahantu hataramenyekana, bakaba rero basaba amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane aho ico kiziga uwo wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alengiyome Bunyoni coba acajanwe. Naho kwirigenekerezo rya 21 Gitugutu Burundi bwibutse ku curo nyene ya 31 uyu mwaka iganagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye icungu ya demokarasi. Ivyo rero byatangujwe no gushira amashurwe ku ntatemwa y'uwo mukuru w'igihugu iri ku kibanza citiriwe abamaratiri ba demokarasi kiri mu gisagara ca Bujumbura. Vyakorikwe n'imisa yaherejwe n'umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Bashimiyubusa. Mu nyigisho yatanze akaba kandi yashimikiye ku ukwirinda ikintu cose cotuma umuntu akora inabi, kuko ngo ikibi cose gishobora kugira ingaruka mbi ku bandi. Akaba kandi yaciye ahamagarira abari aho bose gukomeza ubumwe ndetse no kubana mu mahoro. Ivyo birori kandi bikaba vyitabwe indongozi nkuru z'igihugu zitandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, icegera ciwe, umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka ndetse n'abandi batandukanye abanyacubahiro. Umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye akaba kandi yaragandaguye igenekerezo ya 21 Gitugutu mu mwaka w'igihumbi 1993 aho yari amaze imisi 100 gusa atowe n'abene igihugu kurongora igihugu c'u Burundi. Naho mu yandi makuru reka tugaruke kubijanye n'inyuruzwa rya François Nzabimana. Turabandanya kuronka amakuru atandukanye y'abantu benshi bavuga ko banyurujwe hagati y'ukwezi kw'indwi n'ukwezi kw'icumi 2025. Muri inkuru yacu kandi turagaruka kwibura irengero rya François Nzabimana kuva kuwa 19 ukwezi k'umunani uyu mwaka. Mbese François Nzabimana yari muntu ki? François Nzabimana havuka iburinga muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza yahahora agiheza amashuri mato akiri muto cyane. François Nzabimana yinjiye mu gisirikare c'u Burundi igihe igisirikare cari kigiye kuvangwa n'abagwanyi ba CNDD-FDD. François Nzabimana yaciye asubizwa mu buzima busanzwe muri 2014. François Nzabimana yavuye aja kuba muri Afrika y'Epfo muri 2018 naho arimukira muri Mozambique. Inyuma y'imyaka 3 gusa François Nzabimana yarasubiye muri Afrika y'Epfo arahava aragaruka mu gihugu c'u Burundi nko muri 2022. François Nzabimana arubatse kandi ni muvyeyi w'abana mu Burundi yakora ubuzi butandukanye. Mu bijanye na politike, François Nzabimana mu myaka iheze yafatwa ko yegereye umugambwe MSD. Hari kandi abakeka ko mu gihe yari muri Mozambique ariho ngo yoba yaramenyaniye na Dieudonné Niyukuri batazi Rahabe. Mu nyuma kandi ubucuti bwabo bwarabandanije. Iburwa irengero rya François Nzabimana kuvuga igenekerezo rya 19 ukwezi k'umunani uyu mwaka, telefone ya François Nzabimana yaravuye ku murongo wa WhatsApp. Abiwe nta gakuru bigeze basubira kuronka. Amasoko yacu yibanga avuga kandi ko François Nzabimana yoba yari gufatanya na Alexis Hajayani gutegura ikibanza Habe ndetse na bagenzi biwe bari gushikira mu Bujumbura. Nkuko twamaze kubibashikiriza, Alexis Hajayandi yariko arakorera ipereza ry'u Burundi mu gutegura umutego Habe n'abagenzi be bari bagiye kugwamo. Ayo makuru kandi avuga kandi ko imbere nuko Labe n'abagenzi be binjira mu Burundi kuwa 29 ukwezi k'umunani uyu mwaka, Alexis Hajayandi yari yabanje gufatisha abari basanzwe bariko baravugana na Habe cyangwa se
Niyukuri Dieudonné Niyukuri batazira Habe. Aya masoko kandi abandanya avuga ko François Nzambimana nawe yafashwe ngo gutyo yamara ikibanza yoba yarafungiwe yarafatiwemo kugeza ubu ntikiramenyekana. Habe n'abagenzi biwe boba bageze hehe muri kino gihe, mbega boba bakiri bazima? Iki ni ikibazo gikomeye cyane rwose kumenya. Ubu turashobora kwemeza ko iperereza rya gisirikare ryakoranye na documentation SNR mu gufata bano bantu bose. Umwe mu bagize uruhara rukomeye ni Lieutenant Colonel Noel Banyiyeze ko yahoze atwara iperereza ku kirimba kwa Petero Nkurunziza. Muri bino bihe kandi muri bino bintu Noel Banyiyeza ko yarakoranye rwose na Colonel Alexis Hajaya Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka wo mu iperereza aryo Burundi. Nkuko amakuru yacu rero nuko abandanya avuga nyine nkuko amakuru dukura n'undi ku rubuga abishikiriza. Bamwe rero mu bategerezwa kubazwa ubuzima bw'aba bantu bose ni Colonel Jean Dafere Manirakiza atwara iperereza rya gisirikare na General Major Ildefonsi Habarurema atwara SNR. Wagira amakuru ku byashikiye François Nzabimana yo udushikiriza natwe dugaca dutanga iyo ntahe. Haravugwa kandi abantu benshi bafashwe canke bagiye baraburwa irengero mu kwezi kw'indwi, mu kwezi k'umunani ndetse no kwezi kw'icenda y'umwaka. Hari imiryango myinshi itazi ibyashikiye ababo ariko ishima kunuma uko ngo vyagenze kuri François Nzambimana. Hari kandi imiryango yabonye abayo bava kuri WhatsApp none kugeza ubu batazi iyo bari, bakibaza ko ngo banyegeye ahantu, ntibazi ko ababo mu by'ukuri banyurujwe n'iperereza. Turasabye kandi imiryango iri muri ivyo bihe ko yova mu gacerere ikatwandikira muri ikaduha amakuru. Turasabye kandi abo babazi amakuru yitwarwa rya Jean Paul yari yaje i Bujumbura avuye muri Kenya, aha kandi yabuzwe irengero kuva ku igenekerezo rya 27 ukwezi k'umunani y'umwaka, ko bodufasha kuronka umwidondoro we ukwiye two nabasangiza ibyo tumaze kumenya kwinyuruzwa ryiwe. Naho mu yandi makuru tunyarukiye kubiriko biravugwa i Bujumbura ku igenekerezo rya 20 gitugutu y'umwaka, haraheze amezi menshi abitura igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara PSR gifise ingorane zidasanzwe. Impusha zo kugendesha ivyuma ntiziriko ziratangwa nubwo ibisabwa byose ngo byatanzwe. Imvo mu kumabwa amasoko menshi amakarata yo kuzironka amakarata yo kuzikora ngo ntariko araboneka, bitumwe nuko ngo hatakurikijwe amasezerano hagati y'ico gipolisi n'uwari ajejwe gutanga utwo dukarata. Ibyo byatumye kandi haba abashavura cyane umubabaro no kudatahura ku ruhande rw'abanyonga ivyuma, baba abashaka barondera izo mpusha canke abashaka gusubirishamwo izaheze. Nkuko amakuru yaduhabwa n'amasoko yacu bivuga ko ibyo byatumye haba abashavura umubaro ngo no kudatahura ku ruhande rw'amanyonga ivyuma, baba abashaka barondera izo mpusha canke abashaka gusubirishamwo izaheze. Uhejeje kuriha baguha agapapuro gusa, niko umwe mu badereva twasanze imbere y'ibiro bya PSR amenyesha. Uwo ni umuti fata kibanza kubw'abitura ico kigo, ariko kandi ngo ni umuti utizewe cyane kandi ngo biteye ingorane cyane mu bijanye no kwizera urwo rupapuro. Kubanyonga ivyuma baja mu mahanga bibabana urudubi. Abajejwe umutekano mwibarabara mu bihugu bibanyi ngo ntibemera ako gapapuro ngo hari karihiwe ko bigatuma bahanwa. Kuri iyo nyidogo kandi uburongoye PSR Etienne Citegetse arahumuriza ako ngo ikigo arongoye higiye kuzobanza gutunganiriza abaja hanze y'igihugu. Uwo mugwi kandi uzokoroherezwa kugira ngo ibikorwa byawo bigende neza, ho turavye ingorane bagira. Niko
niko asigura. Ariko kandi aremera ko ngo hari ingorane ziri muri urwo rwego rwiwe mu ntumbero yo gutunganiriza abasaba izo mpapuro bose, ariko kandi ngo akizeza ko bigiye guhindurwa byihuse. Hari kandi ibiriko birakorwa kugira ngo haboneke umushasha atanga udupapuro vuba, byose bizosubira ku murongo niko yemeza. Urupapuro rw'ibanze rufatwa ko rutizewe cyane muri kurindira abanyonga ivyuma babandanya bakoresha agapapuro gasanzwe kwitwa ko gasubirira uruhusha rw'ibanze rwo kunyonga ivyuma. Urupapuro rudakomeye rimwe na rimwe rudasubira gusomeka rumaze ayayinga makeye. Jewe haheze umwaka wose ndindiriye ngendesha imodokari nkoresheje urwo rupapuro, niko wundi mudereva wa bisi mu gisagara yidoga. Uko byategerezwa kugenda, PSR iraraba neza ko urwo rupapuro rukwiye mu ntumbero yo kugira ngo hirindwe ibihano hagati yo mu gihugu. Ariko kandi ku rubuga havugwa abacibwa ihadabu kuko ngo badafise uruhusha rwo kugendesha ivyuma. Urwikeko rw'ibiturire ndetse runasongera isibe. Amasoko menshi muri ico gisata havuga kandi ko hari ubusumbasumbane muri ico gisata mu gukora amadosiye. Abatanga ibiturire baba ngo baronka impapuro impusha zabo ubwa mbere, mu gihe kandi urwo ruhusha rurihiwa amafaranga 100 by'amarundi ku giciro ca leta. Bamwe ngo bemeza ko barishe kugeza ku 500 by'amarundi kugira ngo bayanyarutse. Uwo mugenzo utuma kandi habaho kwikeka akarenganyo mu biturire mu bitura ico kigo basanzwe bamaze amezi n'amezi barindiriye. Aha byose birarihwa no kuronka ibyawe urariha, niko umwe mu bunguruza abantu n'ipikipiki yidoga, biboneka ko ashavuye. Hagati y'ukubura ukwikwega mu bijanye n'intwaro, ingorane y'impusha zo kugendesha ivyuma yerekana ubugira kandi ingorane y'urwego rwa leta rwitwa ko rukomeye mu buzima bwa misi yose ndetse no mu butunzi bw'igihugu. Reka rero dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro tweko turabashikiriza kuri isaha. Tube dusozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagizwe kuri numero yanyu kuri channel Rudende ya Isange TV.